Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane muri Amerika, mwese muri ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye mu buraruko mu Rwanda, mwese kandi mudukurikira muherereye ngaho mu gihugu ca Tanzania mu buseruko, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengere, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko ari kuvugwa kuri uyu mugoroba nuko abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, zone Gatare, baratekewe n'icoba gikomakomeye cane inyuma yo kubona abasirikari benshi cane bitwaje ibigwanisho vya rutura. Abo banyagihugu bo muri iyi ntara ya Kirundo, komine ya Busoni, ni komine ihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngabo basirikari bariko bariyongera ngaho muri iyo komine ya Busoni ihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ngo biraboneka ko bafise ivyo bariko baritegurira nko kugaba urugamba, kugaba igitero gikomakomeye cane ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo ni mu gihe haze indwi zishika kuri indwi zose ziraheze urwaruka rw'imbonerakure ruriko rurimenyereza kuja kugwa imyitozo ya gisirikari iriko iraruhabwa ngaho mu ntara ya Kirundo, komine ya Busoni. Amakuru aravuga ko ivyo abanyagihugu baciye bibonera n'amaso yabo ngo biteye icoba gikomakomeye cane, vyabateye guhungabana, vyabateye kugira ubwoba bivanye n'ibigwanisho biboneye ibimodokari vy'intambara biriko biranyuranagirana ngaho muri iyo komine ya Busoni kuva ku ntara ya Kirundo. Bikavugwa ko rero abanyagihugu bo batanguye gutekerwa n'icoba ko umwanya n'umwanya urusoro rushobora kuguruka. Ni mu gihe rero bivugwa ko igisirikari c'u Rwanda naco kiteguriye, kiryamiye amajanja ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Co caranavuze ko bagomba kuzorinda imbibe z'imipaka, imbibe z'igihugu cabo, kugira ngo bagikingire umwansi uwo wese ashobora kuza ateye ico gihugu c'u Rwanda. Amakuru aravuga ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afatanije na Generale Prime Niyongabo baciye bahamagaza abasirikari mu nama giturumbuka. Iyo nama giturumbuka haciye higirwamwo ingingo zikomakomeye cane, ingingo zitandukanye, harimwo n'ingingo y'umutekano twabashije kuronka amakuru yayo. Ukungene bafashe umwanzuro canke ingingo yo kurungika abasirikari ngaho ku rubibe mu gihugu, ku rubibe rw'igihugu kibanyi c'u Rwanda, kugira ngo baje guhangana n'abo basoda b'u Rwanda, kubera ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yiyemeje ko agiye gutembagaza ubutegetsi bwa Kigali, ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ngo bakamukura ku butegetsi ngo kuko ngo barabona ko abangamiye inyungu z'akarere k'ibiyaga binini. Ivyo nivyo Perezida Ndayishimiye Varisito yaciye ashikiriza. Ivyo kandi yabivuze mu gihe Felix Antoine Tshisekedi
wa Kongo yari yaraciye ashikiriza amajambo ateye ubwoba, ateye ingorane. Ayo majambo rero ngo biraboneka ko ateye ingorane ibihugu vy'akarere, kuko ngo umuriro urashobora kwaduka, umuriro urashobora kwaka, nk'uko amakuru agenda avyemeza. Abasirikari n'abanyapolitike bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba babandanya gukorana, bakagirishwa amanama atandukanye. Izo nama giturumbuka ngo zikaba ziri kuba ziriga ukungene bazotera canke bakagaba ibitero ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihe batoba maso. Ni mu gihe kandi ivyo vyabereye ngaho muri iyo ntara ya Kirundo, biboneka ko ibintu bishobora kubandanya biba bibi mu mutekano umwanya n'umwanya. Abanyagihugu bo muri izo ntara, cane cane intara zikora ku mipaka ku mbibe z'igihugu cacu Burundi, ngo baratekewe n'ico bagikomakomeye cane iyo babona abasoda batari basanzwe ngaho muri ivyo bice, kandi bakahabona ari benshi cane. Ngo biboneka ko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba kigiye kuba ngaho muri iyo ntara ya Kirundo. Mbere kandi twarababwiye ko mu ntara ya Cibitoke, intara ya Cibitoke muri komine Mabayi mbere na komine Bukinanyana, hararungitswe abasirikari benshi nk'uko baciye baboneka ngaho mu ntara ya Kirundo, komine ya Busoni. Komine Bugabira nayo irashobora kuba ifise abasirikari benshi bariko baragenda barungikwa ngaho muri ayo makomine ahana urubibe n'u Rwanda. Mu ntara ya Cibitoke turababwiye ko barungitswe muri komine Mabayi, abandi barungikwa muri komine ya Bukinanyana. Izo ni komine zo mu ntara ya Cibitoke. Ngo hari n'abandi bari muri komine ya Mugina ku musozi wa Nyempundu. Aho ngaho neza, aho hari ivyo birindiro ngaho ku musozi wa Nyempundu, hari ikirindiro c'abasirikari b'u Burundi. Ni neza neza mu misozi ihanamiye igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abasirikari biraboneka ko baragenda barungikwa ngaho muri izo ntara za ruguru, cane cane zo mu buraruko, kugira ngo baje kwitegura intambara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yaciye abivuga, yavuze ko umwanya n'umwanya bagomba gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali, ubutegetsi bw'u Rwanda butwawe canke burongowe na Perezida Paul Kagame. Ko biraboneka ko rero ngaho mu ntara ya Kayanza nayo muri komine Matongo na komine Kabarore nazo zaciye zirungikwamwo abasirikari benshi bari ku hafi n'ikibira. Ico kibira gikora co mu buraruko rero ngo kirazungutswe n'abasoda batandukanye. Ni mu gihe muri ico kibira, cane cane komine Mabayi na komine ya Bukinanyana, hagaragaye abagwanyi, hagaragaye abantu bitwaje ibigwanisho, ariko gushika mangaya ntago igisirikare c'u Burundi cavuze canke gitangaze ko coba carakuye abo bagwanyi bagaragaye muri ico kibira, kikaba carabirukanyemwo. Ivyo ntawe urobimenya canke ngo aronke amakuru y'ukungene vyoba vyifashe, canke niba abo bagwanyi boba bakiri muri ico kibira. Nk'ibintu biraboneka ko rero mu mutekano umwanya n'umwanya ushobora guhungabana. Abanyagihugu barasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kubacungerera umutekano, kuko bishobora kubagirako ingaruka zikomakomeye cane mu gihe abategetsi boba batereye iyo ntibakurikirane ukungene ivyo kugwanya abo bagwanyi biriko birakogwa.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose.